banaimba banashante sana, banacelebre. Donc tu tunalamuka hata sasa hivi ona kwenye chupa tuko na milango yenyewe bako napiga hapo, alors tunakuwa na kitu kusema sote banza piga sana na bomoka banajitupa tunafika kwanza nje tunakiangalia kama ni eski hakuna mlango ushafunguliwa bo, ndio maana sasa hivi tuko nje na haiko tu bia kutoka hivi tuko nje tusai, lakini na sisi kuverify kama abatufungulie milango ndio vile tuko saa nje vile mama yake saa hii watu washa yala hivi wanatoka hapa wanaenda kule kusamili, wanaingia kule kwa samili kuti washirasire que oui c'est vrai ce que washaenda kusekoma ndio vile. Kisha huko yulu hivi ile talo kuona kule yulu hivi ile talo kwa mbali kule vile unaona kule ndio kwenye wanatokea, na kule ndio mkoa wale watifu walikuwa hapa mkartie, mimi naenda msantre hapa mkartie wote walikuwa kule yulu vile ile matala iko kule ndio kwenye walikuwa kule vile kabisa. Mesa hii wote washaenda maki hii kartie niko ndani saa hii wote hakuna mmoja. Yes, nkuko muhejeje kuvyibonera muri kano karesi twako turakurikirana twese hamwe 5 aha ni muri Minova, muri territoire ya Karehe, nkuko ejo twabashikirije tubamenyesha ko bamwe mu basirikare bahurikiye mu muhari canke mu nyeshamba zimbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogose Red Tabara twigwaneho bariko baragenda biyegeraniriza cane muri Minova, nkuko vyagiye biragaragara twagiye turabakurikiranira 5 aha ni mu gihe twari tumaze iminsi twiyumvira bano basirikare bako baja hehe, amwe bakagira amakenga ko bako barirundaniriza hano hamwe kugira bakora igitero canke ikintu bita offensive iremereye ngo bagana mu muji wa Uvira, abandi nabo bakagumana amatsiko n'amakenga. Mbega utubazo tukabandanya tuba twinshi, mbega bakora kurikiza ivyasinywe mu masezerano y'I Washington byariko barakurikizwa mu gitsure canke mu majambo aremerewe Burusi yababwiye itariki 17 na 18 mu nama ya ONU y'umutekano yari kirabera hariya I Washington. Ibibazo vyagumye ari vyinshi, ariko kimwe muri ivyo nuko twari twamaze kumenya ko bariko baragenda biyegeraniriza cane muri Minova. Muri video twabagaragarije Steve Wembi ahabari niho izinyeshamba nkuru ziba ziri kesh bisimwa Corneille Nanga n'abandi benshi bagenda batandukanye kenshi niho baba bari. Yaragaragaye rero ari Minova, ariko hakabandanya hagaragara makuru nko twabashikirije ku munsi wejo mu kiganiro gikurikirana niki turiko turabakorera. Twarababwiye ko hari amakamyo agaragara agera ku 27 yagaragaye ngo asohoka igihugu ca Kongo yinjira mu gihugu c'u Rwanda, aho abaduhaye makuru canke bakongomane bari ku hagufi ngaho batamenye nibiki byariko birasohokanwa, niba bwari ubutare mba byari bigwanisho, kuko vyabaye mu masaha y'ijoro, masaha tagaragaza neza tatuma umuntu ashoboye kubona nibiki neza na neza. Iyi video dutanguranye rero nugwaruka abapapa abamama abatama n'abatamakazi bihaye amabarabara muri joro rya saa 6 y'ijoro, kuko bagiye kugaragara umuntu wa mbere atangwe kumenya ko abasirikare babizi imbwebwe za Sarambwe zinyeshamba nako murantunga imbwebwe za Sarambwe zasohotse ngo umuji wa Minova bihereje amabarabara baririmba indirimbo z'intsinzi baraserebura kubona zinonyeshamba ngo zasohotse muri Minova, ariko bino bikaba vyabaye nkuko batari bavyiteze. Turaza kurabira hamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imiji yose muzi mikuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazindutse yiyamiriza Donald Trump ingingo ngo afata ari wenyene imyamamazo canke imigumuko yiswe No Kings. Bashatse kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika batasubiye mu gihe c'abami, aho mwami yarota agashika ashinga itegeko giye nkuko yarirose Donald Trump ategerezwa gukorana n'abandi basanzwe bafatanya mu kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo areke kubatwara mu ntambara itagira inyungu nimwe. Aha biyamamaje canke bagumutse biyamiriza intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimwo na Iran ziko zirahombe
kuremesha isi, kandi abanyamerika bamaze kubona nkuko twabibabwiye kenshi ko ino ntambara leta z'ubumwe za Amerika zayinaniwe na Israel, kuko Israel yonyene ku munsi w'ejo yaratangaje ko itagifise ubwirinzi. Leta z'ubumwe za Amerika Israel yongera atangaza ko ifise ikibazo ca effectif igitigiri c'abasirikare bagwana ntabo gifise. Ibihugu nk'Ubwongereza cararashwe n'ibindi bihugu byahora bifatanya na leta z'ubumwe za Amerika byose byavuze ati ubu nta nyungu zo kurwana ino ntambara, ni muyihagarike. Ibi rero kandi byo vyahaye imbaraga abene gihugu ba leta z'ubumwe za Amerika baja mu mabarabara kwiyamiriza Donald Trump. Reka tugaruke mw'idonido inyuma ya kano karuhuko. Dongera kubaramutsa, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera neza ko muguwe neza mu miryango yanyu. Nkuko bisanzwe twama tubifuriza amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu muri rusangi. Rero ndabakengurukire mwe mudahengesha kurikirana ibiganiro vya Free Podcast TV muri mu Burundi, mu karere ka Yarashe, Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Iburayi, eka mu mfuruka zine zisi. Ano makuru yacu n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa Mungu. Reka tuyahere neza na neza muri Minova nkuko twabibamenyesheje. Muri Minova rero harashwe abanyagihugu benshi cyane, barakomereka, abandi barapfa. Aba nabari bihaye amabarabara baserebra ko izi mbwebwe za Sarambwe ngo zasohotse. Aha ni mu gihe hari hiriwe ngo urukurukuru nkuko byagenda birasirikira hose, za Mpeti, Pinga n'ahandi hagenda hatandukanye mu mice igenda itandukanye ya Warikare n'ahandi hagenda hatandukanye ko imbwebwe za Sarambwe zigiye gusohoka, bigaca birangira zisohotse. Muri Minova rero bari bararanya makuru ko imbwebwe za Sarambwe ziza gusohoka mwijoro nkuko zabikoze za Uvira n'ahandi hagenda hatandukanye. Ibi nivyo vyababereye ingaruka cyane gose. Muri no mwanya turiko turakora kino kiganiro, imbwebwe za Sarambwe ziracari muri Minova, naho hagaragaye amakamyo 27 bataramenya ico yarajanye, ariko nkuko rero nabibabwiye bamwe bariko imbwebwe nkuru za Sarambwe, RDF inkotanyi, abasogosi bari bagize headquarter Minova, bariko baragenda basohoka mu duce twenda dutandukanye n'ivyo, ariko bako bagenda birundaniriza muri Minova. Rero muri Minova niho abane gihugu bino muri territoire ya Karehe Minova bari biteze ko zino mbwebwe za Sarambwe zirara zivuye muri Minova, baca bihama barabara mu masaha y'ijoro, baraserebra, bararirimba indirimbo ko mwagiye muravyumva muri kano karere twatanguranye. Baba bakuze, baba abatamakazi, inkumi, imisore, bose baraninahaza, bararyoherwa. Iki conyene kigaragaza ko nkuko twari twibabwira za mitingi zo gufata abakongomani ku nguvu, babarongika ngo gende muvuge ko mudukunda, mukunda imbwebwe za Sarambwe, mwifuza AFC M23 kihaguma. Ibi byonyene byarabagaragarije ko batabashaka, kuko muri zo mbona umwene gihugu, umuto, umukuru, umwana, umukecuru, muke n'umutama baza bagaserebra $1 million mwijoro hagati, byagaragaza ko bariko bariruhutsa. Bamwe murumva ko batelefona kumurengera babwira abi wabo bari mu mahanga, dutumiye cupa, sinzi ko babwira bari mu Barundi, kubera ko hane wacu akantu kitwa akayeri canke bakita gute kandi akerera karagwa neza abakongomani cyane ibinyobwa vya brasserie. Ngira bariko baravuga ati ebana mudutumiye ka monsteri uko canke mudutumiye ka byeri. Aha bariko baraserebra n'umunezero mwinshi ntangere, vyarangiye birangira mu marira, kuko imbwebwe za Sarambwe zaciye ziseruka zirabashwiragizamwo amasasu, aho igitigiri kitaragaragara neza bilan y'abapfuye n'abakomeretse, ariko ama image yo yarahari agaragaza bafashwe n'amasasu, abandi nabo bagiriye ko bitaba umuremyi muri iryo joro nyene. Aha rero ngo byabagaragarije ko zino mbwebwe za Sarambwe zitarasohoka muri Minova nkuko nari nabibabwiye, ariko objectif yoyo ngo niyo gusohoka muri Minova bagana igihugu c'u Rwanda. Uko niko vyifashe rero muri no mwanya 20 y'urugamba muri Minova haraye hafiriye abantu batari bake, naho tutaramenya igitigiri, ariko muyisunze igitigiri cari mwibarabara mugaca mwumva ko banyegijwe masasu, murumva ko bitoroshe cyane. Turava muri Minova tugende muri Hokatanga. Muri Hokatanga hari abagabo babiri n'abasirikare ba FRDC bafashwe, aba bakaba bagirizwa gufatana n'imbwebwe za Sarambwe, AFC M23, RDF
inkotanyi twigwaneho na Red Tabara mu kurekrita bararekrita abasirikare muri FARDC bafise umushaha muke canke bashoboye kuba corruptible. Aba bagabo rero numwe muri lieutenant colonel undi akaba ari umuajida bakaba bafunzwe bakoragirwa ko amatohoza yimbitse cane kuko ngo nibo bashika muri abo basirikare ba FARDC bagenzi babo bakabahendesha twa duforare babaha kugira bashobore kuja kwiyunga na AFC M23 bongera babwira bagenzi babo kuishere canke en série. Ivyo byatuma bikaba vyaha izimbwebwe zasarambwa imbaraga kuko baca bafata bakabagaragaza ku mbuga ngurukana umenye ngo mwabonye FARDC baje kwiyunga natwebwe batazi ikiri nyuma. Iruhande y'abagabo babiri hari n'abandi bagabo bari basanzwe ngo bacunga icitwa park ni Eco Park, bari basanzwe ari abagarde Eco Park guard, abagarde ba Eco Park nabo nyene ngo abagabo babiri bari basanzwe bafatanya n'ababare n'urietena n'uyu mu ajida gukora ibyo bita recrutement cible kandi iri corrompi cyane gose kuko bakoresha inoti. Rero ivyo bikaba bimeze uko mu gihe muri ho Katanga naho nyene situation itameze neza na gatoyi. Tuva muri ho Katanga canke tuva mu burasirazuba bwa Kongo twerekeza neza na neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abene gihugu bihaye amabarabara biyamiriza ubuyobozi bwa Donald Trump, aho biyamiriza Donald Trump mu majambo bako barakoresha ko bavuga ati twanka uburongozi bwa Donald Trump. Donald Trump bamuyamirije nkuko biyamiriza umuntu yoba yigenza nk'umwami kuko manifestation yiswe No Kings ngahari tugitwagwa n'abami turi mu burongozi bwa cami ifoko bica mu bahanuzi bawe mu basenatere mu badepite no mu bandi bantu bagenda batandukanye mufatanye kurongora. Rero izi ngingo zo kudushira mu mirongo y'urugamba abana b'abanyamerika bapfira ubusa intambara idasobanutse turavyiyamirije ni benshi cyane n'isinzi ni miji yose muzi igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bari mwibarabara uhere Washington uhereza Los Angeles, California, Texas, hose bari mwibarabara biyamiriza uburongozi n'izi ngingo za Donald Trump uko bikaba bikomeye cyane kuko mwibuke Donald Trump manda yiwe ya mbere nayo nyene yarangijwe n'ibi nyene yarangijwe na manifestation aho yakoze ibikorwa bitera ishavu abanyamerika batangura kumukorera ibi maneke bamukorera ibipopi bagenda baramusubiramwo abashoye kumusubiramwo mwiji baramusubiramwo bakagira ibimini atire canke ibindi bipopi bambara vy'umutwe wa Trump bagenda bakora ku bisusu vy'abagore umva bagenda baragaragaza ama comportement Donald Trump bamwagiriza bakabikora muri façon aggressive kandi façon miwe kandi façon audio visuel. Rero batanguye uko Donald Trump ashaka yohindura imikenyero kuko biragaragaza neza ko baba bamaze kutamworohereza Donald Trump. Rero ino ntambara nkuko abasesanguzi nkuko twagiye turabishira ku mbuga ngurukana bumenyi tubibagereraho tubibazanira gatanu kuri gatanu twarabasiguriye iketi Joe Kent yanditse uyo kaba yararongoye iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarabonye ko inyuma ya Joe Kent hade mission y'abandi eka n'abasirikare baravunwa amaboko mu nama ya gisirikare yari kirafata ingingo yo gutera Iran aho benshi banse batemeranije na Donald Trump n'abandi basirikare basanzwe bamuyoboka gatanu kuri gatanu birangira bivyuye icuka mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abademisiona barademisiona, abagaheba baragaheba, abafungwa barafungwa. Rero birangiye Donald Trump bimubereye imbiri ibindi. Uko niko byifashe muri no mwanya turabandanya tubatohoreza amakuru ni menshi cyane ariko mumenye ko Iran yoyo itarikira vyorosha kandi bikarangira ino ntambara iheze izo biheze ku ntsinzi ya Iran. Turaza kuza mu yandi makuru tubegeranirije kuko turiko turayegeranya. Iran ntirikira vyorosha cyane yarashe mu Bwongereza bakubari n'amakuru avuga ko Iran ifise imisire igenda vitesi yayo inganya n'ijwi. Wanijwi ukivuga iyo misire igenda kuri vitesi imwe n'ijwi. Barashoboye kuva gukura igisasu muri Iran bakakirasa i Paris mu Bufaransa. Barashoboye gukura igisasu muri Iran bakakirasa no mu hindi miji y'ibindi bihugu bigenda bitandukanye. Urumva ko Iran yarababwiye ko tubarasisha amamisire yo mu 1940 kumbure 50 ariko ibikoresho bishasha ivyo Donald Trump yaguma besha kumbuga ngurukana bumenyi ngo amastoke igisirikare ngo indege
bobo ivyabo babibitse mu kuzimu. Mbere hari n'amakuru avuga ko hari ivyo bibitse ku metero 400 uva hano ku butaka, uva hano ku isaha mpagaze umanuka mu kuzimu ku metero 400. Radare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ngo radare zihari ubu ku rwego ruteye imbere ngo ntizirenza ngo ni metero 100 zimanuka mu kuzimu. Murumva ko rero kugira babone aho binyegeje vyari binyoma vya Donald Trump kwikubita mu gikiriza, kwiyemera n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Baravuga ko igisirikare bakimaze ariko bakabarasa, bakavuga ko amamisire ya Iran bayamaze ariko zikabandanya zibatabagura, bakavuga ko indege z'intambara za Iran zitoguruka canke bazikunguse ariko zikabandanya zibakorera akazi mu buryo bubarengeye cyane gose. Aho Donald Trump mbere amaze gutanga ultimatum yo gutera Iran mu buryo butandukanye, yarabavuze ko azorasa ibirindiro amabaraje y'umuyaga nkuba. Iran babwira ati natwe tuzosha dukora igisumba nk'ico, tuzora turasa ahantu kanaka habababaza. Trump bukeye ngira yarumviye ubuhanuzi canke ibihugu bindi bimukikuje, yambwira ati ntudukwegere, avuga ati ngo tubahaye 48 zitarahera kugira ntamaramare. Aravuga ngo ndungitse abasirikare isinzi baje kugira tugire ukuna kuriya ngo tuze gutezurira canke gufata canke kugurura Detroit, Dormus canke Strait of Hormuz nkuko bavyita bobo hariya, ariko abona ko naho nyene bitaza korohaza kumaramara. Gushika n'ubu Donald Trump vyarangiye ashize muri suspense ibitero vyose yari karita kagombaje kugombora canke kwifatira Iran. Amakuru rero nayo reka tubandanye tubegeraniriza biko rabera mu burasirazuba bwa Kongo, bibera hakurya ya Kanyaru. Hari ama video menshi abanyarwanda bako barandungikira, nangene tuhava tuyakoresha ikiganiro akanya nikadukundira. Tubakengurukire rero mugire umunsi wa Mungu mwiza kubemera mwese na weekend nziza nkuko bisanzwe. Turabakengurukira kandi mwe mudangesha gukurikirana ibiganiro vya Fleury Podcast TV na Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Ciao ciao.